Nitekana umunezero ntangire kuri mwe mwese rero mundawema gukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose mushikirizwa ntimbonesha kuri yanyu mukunda cane ya SHIRA AMATSIKO TV. Aho rero ibandanya ibashikiriza amakuru abatandukanye ariko aravuga ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu, maze igashikayo ikabatorokaniriza ku buryo bw'idonido, maze igaca iyabashikiriza. Mwese rero mundawema gukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose kumonesha kuri yanyu mukunda cane SHIRA AMATSIKO TV. Katoze tubabarire sime mu nkuru amakuru yacu agira yibande ko muri aka kanya. Amakuru yacu tuyigira tuyahere ngaha mu Burundi, tubare ko nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umutamukanyi wiwe ari kumwe n'umutamukanyi wiwe nyene bashitse impundu amarebe muri Addis Abeba muri Ethiopia. Amakuru yacu turayabandaniriza ko harimo haravugwa mu karere k'ibiyaga binini, maze tubabarire ko muri Nduta ho muri Tanzania impunzi zibiri z'abarundi zakubiswe n'abatanzania gushika aho bapfuye. Amakuru yacu turayasoreza muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, tubare ko muri Sud Kivu yahambije Nord Kivu mu kwiyamiriza ingabo z'akarere. Eka rero amakuru yacu tuyagaruke ko mu kanya kuri bw'idonino, maze tugaruke duca tuyabashikiriza uko yakabaye. Reka rero ngaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido nyene tuyahere ngaha mu Burundi, tubare ko biravuga ko nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Ndayishimiye ari kumwe n'umutamukanyi wiwe bashitse impundu amarebe i Nairobi muri Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia. Tubutse ko yagiye yitabiriye ibikorwa vy'inama igira ya 36 y'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika itegekanyijwe ku wa 18 n'uwa 19 Ruhuma 2023. Uno munsi wa 16 Ruhuma 2023 umujanama w'urwaruka aza kuba ari umutumire w'iteka mu nama iza guhuza urwaruka rwo mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Eka rero tubandanirize amakuru yacu ku yariko aravugwa mu karere k'ibiyaga binini nyene tuyahere muri Republika muri Tanzania ho muri Nduta, tubare ko impunzi zibiri z'abarundi zakubiswe n'abatanzania gushikaho bapfuye. Abo barundi babiri bagandaguwe kuri uwu wa kabiri, niko Tanzania yatangaje. Abo bishwe bicetswe ko bashambanije ko nguvu abakenyezi b'abatanzaniakazi mugihe bari gusenya hafi y'ikambi y'impunzi ya Nduta. Inkuru ya social media ya Burundi itubarira ko urongoye igipolisi ca Tanzania mu karere ka Kigoma uraruko bushira uburengero bwa Tanzania James Manyama yabitangaje kuri uwo wa gatatu, aho yemeje ko ivyo vyabaye kuri uwo wa kabiri. Abagabo 15 b'abanyatanzania barakubise impunzi zibiri z'abarundi gushika zirapfa, bazagiriza kuba zarasambanije ku nguvu abakenyezi babo bari bagiye mw'ishamba gusenya mu kibera kiri hafi y'ikambi ya Nduta. Niko iyo ntwazangabo yamenyesheje kuri uwo munsi. Nyamara Manyama avuga kandi ko abaye ubwicanyi kwihanira no kwihanira bikwiye gutuzwa. Mu ndwi zibiri ziheze abanyatanzaniakazi bashika 5 barasambanyijwe hafi y'ikambi y'abarundi ya Nduta. Abantu 10 kuri 15 bikekwa kuba ari bo bishe abo barundi barahagaritswe, aho bivuga ko bapfunzwe n'igipolisi caho nyene kivuga ko catanguje amatohoza. Impunzi zibiri zarakomerekejwe muri ico gihe nyene bariko bavugirirwa muri Nduta. Ubw'ibipolisi mu karere ka Kigoma impunzi ziri hagati ya 12 na 16 ziragandagurwa buri mwaka inyuma y'amakambi ya Tanzania. Turiko turakora amatohoza kugira ngo tumenye imvo y'ubwo bukozi bw'ikibi, niko vyatangajwe n'igipolisi ca Tanzania. Impunzi z'abarundi muri Tanzania bama bavuga ko bakorerwa amabi atandukanye nko kunyuruzwa, kugandagurwa ndetse no kwishwa. Abo
abo rero biraba hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yamiriza inyifato igamije kugondoza impunzi ngo zisubire mu bihugu vyazo zaje ziturukamo. Tanzania rero bivuga ko ihaye indaro impunzi zirenga 145 z'abarundi bahunze cane cane Uburundi muri 2015 bivuye ku ruharagarara twatewe n'ikindi kiringo ciyamirijwe c'umuhisi umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Inkuru nziza. Reka makuru yacu rero tuyahere mu yariko aravuga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Sud Kivu, aho bivuga ko yahambije Nord Kivu mu kwiyamiriza ingabo z'akarere. Imyerekano yaratunganijwe mu bisagara n'ibicu mu bisagara ni buce vyinshi by'intara mu bice byinshi by'intara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bayitunganije bahamagariye abanyagihugu guhagarika ibikorwa byose kugira ngo basabe ingenda ry'abasirikare bakarere bagiriza ko ataco bashoboye. Hari haheze amayinga menshi imyerekano nk'iyo itunganywa mu ntara ya Nord Kivu n'amashirahamwe yigenga, imigwi ishiramwo akariro hamwe n'abanyeshure. Muri ya social media Burundi itubarira ko akamo k'amashirahamwe yigenga muri Sud Kivu karakurikijwe cane nkuko vyabonywe n'umunyemenyesha makuru wacu. Mu bisagara bito na binini nka Bukavu, umugwa mukuru wa Sud Kivu, Uvira, Kamituga ndetse na Baraka, ibikorwa byose vyari vyahagaze kuri uwa kabiri. Amaduka yari yugaye, abanyeshure bakuze hamwe n'abiga mu mashuri y'intango bagumye muhira, nta miduga yari mu mabarabara n'amasoko yari yugaye. Niko vyabonywe n'umumenyesha makuru wa social media ya Burundi muri ico gihe ca Kongo. Kerive Bwinja, umwe mu ndongozi z'amashirahamwe yigenga Ibuvira, avuga ati twashatse kwegereka umubabaro wacu, turiyamirije iganwa rya Kongo, niko abari mu myerekano baririmba. Igihushane ku vyabaye Igoma, umugwa mukuru wa Nord Kivu uheruka. Abitavye imyerekano muri Sud Kivu ntibashwiragijwe n'abajejwe umutekano. Bamwe mu ndongozi zaho harimwo umukuru w'igisagara ca Uvira Kiza Muhato bavuga ko babona ko ari uburenganzira bwemewe n'ibwirizwa shingiro rya Kongo. Bari mu myerekano basaba kandi ko ingabo z'akarere zikura meza bakazagiriza ko ataco zishoboye. Ingabo z'akarere zumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko muri Ruheshi 2022 ku mugwa mukuru wa Kenya i Nairobi, ziriyamirizwa n'igice c'abanyekongo bawagiriza kugira uruhara mu biriko birabera muri iki gihugu ca Kongo. Abagwanya izo ngabo bazagiriza kudakorera ibitero kuri M23 no gutanga amayira kubafasha gusa mu bice bitarimwo intambara, bakita ingabo za Afrika y'ubuseruko ko ari abaskuti b'indorerezi. M23 ni umugwi wa kera w'abaroberi b'abatutsi wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021, wagiriza abategetsi ba Kongo kuba batubahirije ivyo biyemeje kwinjiza abagwanyi bawo mu nzego ntuhengeshanya kandi kwagiriza ntuhengeshanya kandi ntuhengeshanya kwigarurira uburere kuva muri Ruheshi 2022, aho wigaruriye igisagara ca Bunagana gihana urubibe na Uganda. Uwo mugwi w'abaroberi aheruka kwagura zone ugenzura mu materitwari ya Rucuru na Masisi mu ntara ya Nord Kivu. Abategetsi ba Kongo baguma babandanya bemeza ko uwo mugwi ushigikiwe n'igihugu c'u Rwanda, ariko ivyo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana, nayo ikabyigiriza abategetsi ba Kongo gukorana na FDLR bakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu kubaha imyambaro y'ibigwanisho
ibigwanisho n'amasoro kugira ngo bahungabanye ubutaka bw'igihugu c'u Rwanda. Reka rero ndabashimire mwese twabanye mu makuru yacu, hakaba ari amakuru mwakurikiraga kumunesha kuri yanyu mukunda cane ya SHIRA AMATSIKO TV. Amakuru yacu nagasaga gusa ko tutatanguranye amakuru ntitwobora kubutsa zimwe mu ngiyo nkuru amakuru yacu ariko haribanda ko muri aka kanya. Amakuru yacu twahereye ngaha mu gihugu c'u Burundi tubarera ko nyine icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Ndayishimiye ari kumwe n'umutamukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bari bashitse impundu amarebe iya Addis Abeba muri Ethiopia. Amakuru yacu twayabandanije ko ariko haravugwa muri Nduta mu karere nyene muri Nduta ho muri Tanzania, barako ko impunzi zibiri z'abarundi zakubiswe n'abatanzania gushika aho bapfuye. Amakuru yacu twayasoreje kuyo ariko aravuga muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, tubarera ko muri Sud Kivu yahambije Ntoro Kivu mu kwiyamiriza ingabo z'akarere. Reka rero amakuru yacu tuyasoreze ngaha tubarere ko aragasaga, mukomeze mugire umunsi mwiza.